kubaramutsa no kubaha ikaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro twama tubashikiriza ngaha kumbanisha kure yacu. Nkuko mubizi tubashikiriza amakuru havurwa mu bisata bitandukanye, yoba yavurwa muri politike, amakuru arabana n'umutekano ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragaruka ko irya rino turabitohoza twifashishije umurwi w'abamenyesha amakuru tukabashikiriza ayo makuru yose nkuko natwebwe tuba twayaronse. Hari amakuru avurwa ku mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, uyu nawe akaba hari Reveriyano Ndikuriyo ariko akaba yahora arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu c'u Burundi FFB. Reveriyano Ndikuriyo yoba yitwariwe muri CAF ndetse no muri FIFA kubw'iterabwoba ririko riragirirwa abariko barahatanira canke baritoreza mu kurongora iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni bande bitwariye Reveriyano Ndikuriyo? Kuki ariko aragira iterabwoba kuri abo bantu? Ese ayo makuru yemezwa nande? Turaza kubigarukako turabe n'ukungene ivyo vyose vyatanguye ndetse nabo bavyinyegeje inyuma naho bizoherera. N'ayandi makuru yose avurwa irya nino turaza kugenda tuyagarukako ingingo imwe ukwayo. Sangwe ikaze mwese abanywanyi bacu muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu, kubatwumviriza muri ngaha mu Burundi ndabahaye ikaze, kubatwumviriza muri bihugu vy'abanye ndetse namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure turaziko mukunda amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza, nizere ko mwese mumeze neza cane. Reveriyano Ndikuriyo yaravuzwe cane, arazwi mu bitari bike ariko akaba yaramamaye cane igihe yararongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu c'u Burundi FFB. Reveriyano Ndikuriyo kandi yaramenyekanye cane mu vya politike mu mugambwe CNDD-FDD, kuri ubu anarongoye. Amakuru adushikira ashobora kuba atari meza kuri uyo mushinga ntahe Reveriyano Ndikuriyo, nuko hari abantu bamwitwariye. Kuki Reveriyano Ndikuriyo bamwitwariye? Ese Reveriyano Ndikuriyo yoba yagirizwa iki? Abariko barakora iterabwoba boba bararungitswe n'uyo mushinga ntahe Reveriyano Ndikuriyo? Reka vyose tubigaruke ko nido murazi ko amakuru yose tuba turiko turayabatohoreza, kandi ayavurwa yoba n'ayanditswe mu bimenyesha amakuru yose tuba duhari kugira tuyabashikirize bumenye ibiriko biragenda biraba. Bamwe bati Reveriyano Ndikuriyo yoba ariko arakoresha iterabwoba. Ese abamwitwariye muri CAF ndetse no muri FIFA vyoba vyatewe n'iki? Abariko baritoreza kurongora FFB batari muri CNDD-FDD bakaba baheruka kwitwara muri CAF ndetse na FIFA ku iterabwoba bariko barakorerwa. Nido amakuru dufise avuga iki? Kuri uno wa gatanu Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021 niho hazoba amatora kubugiye kurongora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB ngaha mu Burundi. Ayo matora akaba azobera mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi. Ariko abariko barahiganwa batari muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi bakaba bamenyesha ko bariko barategwa ubwoba, bagasabwa gukurayo kandidatire zabo vyihuta ngo bataribonerako, ndetse baheruka kwitura amashirahamwe harimwo amashirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF hamwe n'iryo kw'isi FIFA. Bakaba rero bayereka ukwitivanga canke bakaba basaba ko hatabaho ukwivanga k'umugambwe CNDD-FDD mu bijanye n'itunganywa ry'amatora ya FFB, umupira canke ishirahamwe rishinzwe ivy'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nkuko tubikesha ikinyamakuru SOS Media Burundi, umugambwe CNDD-FDD ushaka ko uha abanywanyi babo ibibanza vyose vy'ishirahamwe FFB. Ugiye kurongora iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi akaba atankeka ngari Generali Alexandre Muyenge, uyo azwi ku izina rya Malex. Ubu akaba arongoye igipolisi API kijejwe gukingira abategetsi harimwo n'umukuru w'igihugu, nkuko amakuru yo kwizera abivuga. Nkuko rero abantu batandukanye ndetse vyananditswe, ugiye kurongora iryo shirahamwe akaba yamaze kumenyekana. Ayo nkuko yashizwe habona Generali Alexandre Muyenge ariko aragaruka ko cane
yuko ngo ariwe agiye kuyobora iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru. Amakuru kandi akavuga yuko ku bandi canke no ku bindi bibanza vy'iryo shirahamwe umugambwe CNDD-FDD ushaka ko abanywanyi bawo aribo babijamwo bonyene. Nk'uko kandi tubandanya tubisoma ku rubuga rw'ikinyamakuru SOS Media Burundi, wahoze ari umushinga amateka yatowe mu ntara ya Kirundo yitwa Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe ngo niwe yihaye igikorwa co gutera ubwoba canke kuburabuza uwo wese yitoje kugira ngo ahiganirwe uburongozi bwa FFB. Reveriyano Ndikuriyo yahora arongoye FFB akaba ubu ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yatanze itegeko kuba kandida bose bitoje batarungitswe n'umugambwe arongoye kuba basokoye kandidatire zabo. Umushinga amateka Nzigamasabo ngo niwe yahawe igikorwa co gutera ubwoba uwo wese yokwaka gusokora kandidatire yiwe nk'uko vyanditswe n'ico kimenyesha makuru SOS Media Burundi. Amakuru kandi akavuga yuko ivyo duhejeje kubabwira haruguru vyavuzwe n'umwe mu bitoje mw'ico kibanza c'uburongozi bwa FFB atari muri CNDD-FDD. Tubamenyeshe ko amategeko y'umupira w'amaguru ku isi FIFA abuza cane abari mu bibanza vya politike kwivanga mu bijanye n'itunganywa ry'umupira w'amaguru. Atari uko rero ababirenze ko barahanwa bikomeye, harimwo no guhagarikwa. Akarorero n'akimigwi y'umupira w'amaguru w'ibihugu vya Chad, Nigeria, Gabon, Sierra Leone hamwe na Djibouti yahagaritswe ku bw'iyomvo rudende. Vyumvikana ko ibintu bidashobora koroha cane kuri uyo mushinga ntahe Reveriyano Ndikuriyo, mu gihe ivyo yagirizwa ndetse nabo bitwariye bamwitwariye ivyo bintu FIFA ndetse na CAF yoba ikoze amatohoza ikamenya ko koko vyoba ari ukuri, ibintu bishobora kutamworohera cane. Kandi murazi ko hagiye hanavurwa ibindi bintu bitandukanye vy'amanyanga muri iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru. Ivyo rero vyo kuvanga ivya politike n'umupira w'amaguru bishobora gukwegera ushinga ntahe Reveriyano Ndikuriyo, bizwi ko ari umuntu nawe adasanzwe kandi ateye ubwoba. Yavuzwe mu bikorwa bimwe bimwe, murazi vyagiye biramuvurwaho ku rupfu rwa Kaburembo, haravuzwe ivyo guhonyanga agateka kazina muntu, haravuzwe ivyo kutoroherana mu vya politike ku batavuga rumwe n'umugambwe arongoye, ndetse n'ibindi vyose vyagiye biravurwa. Gusa kuri ubu ico yagirizwa nuko ariko ngaratera ubwoba abantu bagiye guhiganirwa ikibanza co kurongora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi FFB. Abatari mu mugambwe arongoye kuri ubu bakaba bariko barasabwa kuvanayo kandidatire zabo. Iryo terabwoba rya Reveriyano Ndikuriyo yoba rishobora gutuma ibintu bimera nabi cane muri iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru, canke se bikaba vyatuma hari na bamwe bafatirwa ibihano n'iryo shirahamwe. Nivyo kurindira tukaraba aho bizoherera, ndetse tukaraba n'ivyo Reveriyano yagirizwa n'umugambwe wiwe vyoba ari ukuri. N'amakuru tuzobandanya kuba tohoreza. Ndakwibutsa ko wipfuza kuraje uba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu, uraja uba mu bambere bashikirwa navyo mu gihe wafyonze kuri subscribe. Nk'ubu mu kanya karibuze turabashikiriza amakuru akomeye cane kubeze gutangazwa n'umushinga amateka ari nawe arongoye umugambwe seneri mu gihugu Agathon Rwasa. Agathon Rwasa avuye mu gacerere avuga ibintu bihambaye cane ku banywanyi biwe banyuruzwa abandi bagafatwa. Kuri ubu Agathon Rwasa rero ahejeje gushira ahabona amakuru akomeye cane. Mu makuru yacu yo mu kanya muraza kubikurikira. Tutegerezwa gukora cogene no kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza vya misi yose. Ibihe vyiza rero mu makuru turiko turabatunganiriza muraza kubikurikira.
niba utarafyonda kuri sabone banza ufyondeko kugira mu kanya uze kuba mu wa mbere bashikirwa nayo makuru.